madame nukuri cyo munsi mugabo tazungurutse tumvana naro shiri waheruka gutembera kintu kuri kumwe numva ibinenge bikwagira ngo igisagara carakwiriye kiragwiranye n'iterambere n'iryaje hariya mwitenga hariya hose iyo ruguru zawinire kwa mu gishingano iterambere mukamuri kigongo mana no kuri kw'Imana yego Ega ntihaguma nka kera hanye haraje mu myaka iheze vura mu gihe kuri mu myaka iheze vura no kuri kw'Imana wapi hari mwishamba nyine twagenda turakagwira we ntarakuzana ngo ndakurongore urumva tuje mu gisagara tuje gupagasa bugira twagenda turakagwe wihenze ukagenda wenyene baba ku Ano cyane ko ndagutembera bone gisagara shaha ndabyumva ego ariko mugabo sheri twaganiriye twagiye kwatembera mugabo gusa je mfise icyumviro iki uyu munsi yego icyumviro kimwe gitomboze yuyashe namva no gitomboza gute kandi ari ukije imbere ya patiri nako ya pasitori ni weme yuko tuzoba umubiri umwe bisigura ngo ibyo niyumvira nawe nibyo wiyumvira okay rero bitombo bijya nivyajya nyene mu rushenge sheri bijya bibaho mugabo ibintu bidashobora gushoboka kwinjirana mu bwenge oya rero sibyo nta muninjira mu cyumviro cy'ubu kumbere bijya bene no kubeshanya oya so kubeshanya mugabo byo kwinjirana mu byumviro ntibibaho ego sheri naho byakunaniye gutomboza ariko je ngo ndabikubwira shiri je mwandaba turi mu rugo ko tunezerewe umva turafashanya ibintu byose urabona cyangwa nabwanjye je no kw'Imana je nararongoye amafaranga yanje natanze y'inkwano sinibwe urumva shiri urumuna nibagiye no gusokoza nabonye umenga uragiye urasize cyane cyane ukakurura igisokozo canje kweri nukuri buramba harimo je ndakukunda kubwo umutima w'umugabo utera nka matiyers ona kumuse urugira ngo urayibona ari kugira ngo uwo shana rasha cyane hatwende shiri umviza hecho kugukunda shiri ngo ndagusaba ikintu kimwe shiri urakinyemerera No, come on. Ndakunda kucumva hama ndakikwemerera. Shiri, dukunda shiri umvise ko ndagukunda. Gusa nyuma ati bivuze ngo icyo cyose utegezwa kukinyemerera. Shiri nturi umugore wanje. Shiri ndi umugore wawe basi ndacyemerera. Wow. Umvise rero shiri. Je vraiment ndabyukundo ndagukunda. Unshaka ko rurengako rube gwinshi cyane. Ruri kwijana shaka rube desasirison. Shiri. Kweli. Ko nubusazi bwo. Icyo rije giko shaka rero kunkorera. Shaka ukinkorere rero. Shiri je ndagukunda mugabo urabizi. Ndabizi nande ariko ushaka kugusumbya mva biri kwijana 100% muganje shaka bibe desasirison. Shiri. Je kugukunda ndagukunda kandi 100% na urabizi. Ndabibona fa. Niko shiri sindi kindi kintu ushaka kunkora kuganda ko ndagukunda. Shiri ndagukunda n'umutima wanje wose. Shiri ntushaka kwibaza. Ntushaka kukibaza. Kiretse ukimbwi. Okay, jewe sinigwa ndajakure. Shiri kintu ushaka kunkorera. Jewe nshaka undoge ndagukunde. Mana yanje. Undoge ndagukunde. Amajana 2 kwijana. Kuko ndagukunda ijana kwijana. Yego. Ntundoge mve. Madama ya je shaka gusa undoge urukundo ndagukunde amajana 2 kwijana. Kuwenda munya kandi gakobwa cye ntabwo akumunuko. Shiri je ndagukunda no kurukimana ndagukunda n'umutima wanje wose no ndakuroge mana yanje yaje ibyo nabyo nakora shiri. Shiri nukuri kw'Imana we ntuzomubona aho tanuze urukundo ngo ndagukunde gose abantu bose mikatiye igihugu cyose kimenya go kunkunda wewe wenyene urumva nukuri ntiwobo nkunda kandi noca nshavura bazi twaryohe kwatemeye gabo urushino noca nshavura. Je kugukunda ndagukunda ibyo bintu je no bikora gutari. Shiri ndabizi kandi turakundana muga abantu muri kati nibabona urukundo rwe dukundana ubu rero je nshaka ndagukunde nkakurya kwa kabe umva je shaka undoke umpe akantu biyita jondama niyahire urumva ndakujondami atamera nk'akabebe yo mukuri nk'akabebe ndagukunda urukundo abantu bose muri kati bazo je no bitangura gute umviriza shiri nkugoye umviriza uzokena mu isoko hama uwugure uwuzane uzoshira mu bifungurwa nta kindi nzofa kujya nyuma y'iminota 30 sheri nzokwere ku rukundo rumwe rurasanzwe
Kore wavyikundiye je nzokuroga. Sheri uzondoka. Umugore mwiza. Wow. Aha, oya hameze neza. Ashi ndabona umenga harakiye. Hameze neza vraiment urabona ahantu hatuje vraiment ino kate yacu. Urabona iratekanye gose. Haranatekeye cyane gose. Iyi ni kate yemera. Hepati. Oh yumva neza. ubu eba nawe ni yo kurongora ni diri Ijyane idiri. Kurongora ni sawa. Rega kuba biryoshe kurya akamfata neza ku gitanda kamindukiza sheri urajya sheri tuje muri dushe Wari waraho. Wari waribwe mukuru. reka Ni by'abarambye. Hewa kurongora ni sawa sha. Utarongoye. Irya ni paradizo ntoyo ubuhomye ndakurahiye. reka ubu sheri byuka sheri tuje muri dushe sheri nguvye yani ndumva umenga nari naribwe narakebye Hagi utarongoye. Nimwe mu migisha uba wiyi. reka Hagi hari ikintu uba wiyi mu buzima wowe nyene ubwawe. Na cyane no kwise urukundo muga kagira urukundo. Hewe ni bara. Muga ikindi naco nimwirengagiza. Waronse ibyaje wamuhaye ibyaje. reka Nasigayeho. Ariko n'urukundo rurimwo. banza wumve icambe mazi ko je ndanzanye umugore neza fisakazi kandi kinziza urumva aranyorosa nyine kabwa shushu nashuhije amazi Warateguye. Yiteguye abantu kanya nanje umviriza hewe. Kurongora ni byiza mugabo. Harimo urukundo ukamukunda naho warongo ukiri muto. Naho wagize ubushukiri muto mugabo. Ariko ni byiza mugabo. mumaza oya ikikwega ko je ndi muto n'icyayi Ora nawe wansi twarongoye we wagutse tukubona kwatu. Oya reka nishure ikireke nakari mutoyi. Butura ni ryari? turi muhira turi muhira kama madame ariko arashusha ibintu Ngomana gucira agati twe twabagabo twamiza akabuto maze kubira akabuto ko kurongora. Kabagabo umviriza ngo uca mu kibiri utazi ugaca inkono utazi. Mugabo je ngomana gucira umugane urumva. Nukuvuga yuko umugotegezo kumukunda wenyene rudenda pana guka wenda uragushusha ubona mukobwa bibunaga n'abatunzi bibuno shikana n'unyora amaso ibyo ni bibi n'umukobwa ega niyo mpamvu namuhisemo twagira mariage kwa ndamukuza ari uyu umwe ni kwa patiri naravuze mu mahigo no mu magomba Ko muzoguma nako. neza Mukafasha ya muri byose. akarama yo none muvyeba uramufasha byose nta gikona kimwe udashobora kumufasha niko rukundo. Lindira. Si byose umufasha baraguhenza. Uyu mugabo uravye bimaze iminsi bimubwako. Muhira. No mu vyombo arashika yakotse. oya Uyu ndabesha. Ivyombo. mutoka mbari Umviriza none kosa je nakoze niki usanga amahoro kabisa. none ushatse kuvuga yuko nanje nzoja mu vyombo kubera ndategere Mu bisanzwe uramufasha mugasi byose. Ntawe ukiri mutoya. Abagore bo rero bakwihwabira ubuwe mukira abageni. Ibyo atangwe kugukoresha ubu urinda usaza. Akoshe muhungu. niyo mpamvu maze imisi numva mutoka mbari bamuvuga ukundu ku Bamvuga kwiki. Aramesa. Kuvoma. Kila kitu. Umugore wiwe nawe rero ucusanga ariko aragira inzara oya biwe ngo kora pe ingohe baramungura bagakura. Uramuga mwirwa kumpereza mu rugo mukaza kura kwikundaniye n'umugore mushaka niyo mpamvu yaciye hakurya numva ngo yahetse umugore ega nezi kwa mucenye kwa muganga Kumugongo. Uyu. Bisangwe wewe mutoka mbare. Nta muntu aguperereza. Umugore wiwawe nyene ni wagenda arabivuga mu bandi bagore ngo umugabo wanje jewe ngo akora kira kitu ntibakagore wiwawe. Ubure mu webwe hasiga ko mwambara amasiripe kuminwa murantu babagabo gatangwa kuvuga jewe n'umukunda dukundana n'umugore mugatangwa kuvuga jewe agahari karavugwa ariko mataga na patino bro masho kuvuga jewe umuntu w'umugabo nka jewe natanguye kurongora imbere yanyu ndavyara mucanga ngumukwe mugabo mutangwa kusuza dutange kuja mw'ijuru nzogenda nyene kora batanze kurongora ivyo bamubikora reka twikundane je n'ubuntu mudutera Bucurongo umuko kwigwana n'amasahani n'amasafuriya. Ho ibyo sivyo. Kantu umugore wawe yagukoreye niko. Agacisha wewe mu kirundi ciza. Wararozwe. Jewe nararozwe neza. Akubusha muramaga suzugura umuntu mushaka kungabye n'uruho mugabo. Mu kirundi wewe wararozwe. Nta mugabo uramba baje sivyo kumwe umugore wanje gukura dukundana ngo yarandoze. Urumva? Icyo bishobora umugore kutuyondoka gute? Umugore wanje nakoyondoka gute? Eri kumenya umusazi mitera amafashi. Imyoni yose ni mibi.
ukabona ubutabuvyimba ngo yavyibushe kumbe none umugabo wanje afata neza akangaburira sivyo none reka kuvyuha gute ngo mene neza ubwo mugwa muri kumagufa gusa umenga murira kuntuza ku turahabwa amahaba turajya neza we niwe burakuvyibuka umushusho wari umugore wawe ni wace uyereka bamwita mu Kiswahili mukosha amasahane mama yakena mabako akomati ko shakunga je mu umugabo nka jewe urumva jewe ndari bitsina byose urumva ngo shakunga nkuko vrema ariko nta n'isore vrema ego fuyugenda mama nukura kwano bikundaniye bakafashanya mu bikorwa hirya no hino mama mutaka ngo barasa rukundo wewe wararukundo wewe umuti wagaga umucira nyokura wa muntu iki kijuju ngo n'urukundo n'amadayimoni oya n'amano y'inkende wewe sinene ayingurube wewe amaze ntubona jewe mubika imbuto mbika imbeba sivyo mubika imbuto mbika imbeba ahantu hose jewe muzohonyora uzohaturira Homra abantu babakabo bimene. Ofu ugenda. Nayimbwira irafisa akazi ko mucunguze. Wacu mpamvu wacuye. Nawo waje korongo ryo bagufashije gusuguma umugore wa muhimbiri we. Uri kwavuga iki wowe? Mahaba. Baranyorosa. Chika mani aramuhamagaye. Rega umugabo yapfuye agenda. Hajya yumi. Nta mugore cyo mu muti. Ishwe. Umviriza nakubwira. Oya ntugire ngo shwe ntumenye kuntu wagusakiye kazibe nawe. Umviriza nakubwira umugore si umuntu wo kwirerera ko we oya umwirege umwirereze ko yokwiye akubwiye ikintu apana kugira umutwe ngo wemere wumviza kitinjira muri memoire reka no mu mutwe hariyo memoire ucugira irimo capacity winjiga iyo iwawe ni wijiga ucugira no mugapana kubwira ibintu ngo byose ngurira isuti ngurira ibi oza amasaha nti wapi ukiyumvira neza ukagenda bukebuke ukaraba ntumurenganye nawe ntakurenganye uramaze kubona urupfu mu kugenda bukebuke kumviriza yuko ibarabara rigize n'umugore nawe aha twebwe tumaze imyaka myinshi